turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe muri studio ya 5. Ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda bwagiriza abavyeyi bo mu ikambi ya Mahama gukoresha abana bari munsi y'imyaka 16 ibikorwa bibaruhisha. Ni gateya tumara amezi abiri tutarabona abana bagaruye kure ngo bagiye gushaka akazi bataye ishuri. Bana n'abavyeyi ndagira ngo budufashe turwanye ivyo bintu, abana bagume mu ishuri bige barangize. Uyu ni Vuganeza André aserukira ubushikiranganji bujejwe impunzi mu gihugu c'u Rwanda. ONU igabisha ko atagikozwe intambara za M23 zishobora kuvyara amatati mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko. Umunyagihugu wa Uganda akekwa ko ivyaha bifitaniye isano n'iterabwoba yagirijwe gushigikira umutwe w'abagwanyi ba leta ya Kisilamu. Abategetsi b'ibihugu biri mu ishirahamwe ryo gufashanya mu vya gisirikare OTAN bari ngaha Washington DC mu nama. Ikibahangayikishije ni ukumenya niba President Joe Biden yabakiriye agifise inguvu zo gutwara isi. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya. Musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu reka tuyahere mu vy'intambara ya Hamas na Israel. Israel yagavye ibitero mu gisagara ca Gaza, ni mugihe Hamas yagabishije ko ivyo bitero bishobora guca bidindiza ibiganiro biri hagati y'izo mpande zibiri zimaze igihe zihanganye. Oriane Itangishaka. Uyu munsi Israel yatangaje ko abasirikare bayo bariko baragwanira mu gace ka Shejaya kandi ko bishe abagwanyi benshi. Kuri uno munsi wa kabiri ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu navyo vyavuze ko bifise amakenga kuri ivyo bitero vya Israel hamwe no ku ngingo zashikirijwe na Israel zisaba abanyagihugu kuva muri ako karere. ONU yavuze kandi ko itangazo ryasohotse ku munsi w'Imana ryasaba abantu guhungira mu burengero bw'igisagara ca Gaza kubera yuko ariho hariyo umutekano. Yamara ako gace nyene niko ibitero vy'abasirikare ba Israel EDF vyongerejwemwo. Itangazo ry'ibiro vya ONU ryagize riti ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu bimaze kugabisha inshuro zitari nke yuko amategeko yatanzwe n'igisirikare ca Israel ajanye n'uturere abantu bakwiye guhungiramwo adatomoye neza. Akenshi asaba abantu kwimukira mu duce igisirikare ca EDF kiriko kirakoreramwo ibitero. Turasavye Israel dushimitse gukora ibishobotse vyose kugira ikingira ubuzima bw'abasivile muri Gaza. Abashinzwe ibiganiro vy'umwumvikano mu gihugu ca Misiri bariko barakora batiziganya kugira haboneke amasezerano yo guhagarika intambara muri Gaza. Ejo ku munsi wa mbere ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House vyavuze ko abategetsi ba Amerika bari muri Misiri mu biganiro bifise intumbero yo guhagarika ingwano hagati ya Israel na Hamas. Oriane, hagati aho ONU nayo yatangaje ko igiye gutohoza ku maraporo avuga ko binogo rusangi vyahambwemwo abantu ikivunga ku mupaka wa Libya na Tunisia. Umutegetsi wa ONU mu biro bijejwe agateka ka muntu yabivuze kuri uno munsi wa kabiri. Ni nyuma yaho bari baherutse kubura ibiziga vy'abandi bimukira 65 mu kindi kibanza mu ntango z'uyu mwaka. Mwijambo yashikirije, Volker Turk yiyamirije ubwicanyi bukorerwa abimukira n'impunzi muri Libya. Ni mu gihe abo bantu baba bafashe ingendo zishobora kubamwo impanuka baca mu bugaragwa bwa Sahara mu bumanuko bushira uburengero bw'uruzi Mediterane. Itororokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ryatangaje ko uwo mutegetsi yavuze kandi ko inzego za leta ya Libya hamwe n'imigwi itari ya leta yose yakoze ayo mabi kubimukira, harimwo ukubagurisha mu rudandazwa rwa kiremwa muntu, kubakubagura, kubakoresha ubuzi buruhishije ku nguvu, kubicisha inzara, kubashira mu munyororo mu buryo butemewe n'amategeko hamwe no kubasubiza iyo bavuye.
Oriane Itangishaka urakoze. Duce tuja muri Uganda. Umunyagihugu w'ico gihugu akekwa ko ivyaha bifitaniye isano n'iterabwoba no musi yagirijwe gushigikira abarwanyi bitirira idini rya Kiislamu no gukoka abarwanyi muri uwo murwi. Geoffrey Mutagoma. Swale Abubakar ufite imyaka 31 yavanywe mu gihugu cya Zambia mu kwezi gushize ariko ibyaha byo gutanga amafaranga mu mutwe w'iterabwoba no gushyigikira iterabwoba. Ubwo yagaragaraga mu rukiko rw'ibanze rwa Kampala mu murwa mukuru wa Uganda, ntiyemerewe kuvuga niba yemera icyaha cyangwa gihakana kubera ko urubanza rwe ruzaburanishwa n'urukiko rwisumbuye, aho none hazemerwa kugira icyo avuga ku byo aregwa. Abashinjacyaha bararega Abubakar gutanga ubufasha bufatika no gushakisha abinjira mu mutwe w'abarwanyi b'umutwe wa Allied Democratic Forces ADF. Uyu mutwe wigometse ku butegetsi buriho muri Uganda ariko ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2019 uyu mutwe watangaje ko wiyeguriye leta ya Kiislamu. Muri iyi myaka ishize abarwanyi b'uyu mutwe bashinjwa kwica abaturage babarirwa mu magana mu bitero bya hato na hato bagaba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya tuja muri Kongo no mu Rwanda. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU yaburiye ko intambara z'abagwanyi ba M23 zibandanya kwiyongera cane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora kuvyara amatati mu karere kose mu gihe hatacokorwa kandi vuba bwango kugira ngo zihere. Ni mu gihe abahagarariye ibihugu vy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ONU bongeye kwitana ba mwana bagirizanije uruhara muri izo ntambara. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima. Hari mu biganiro by'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano byibandaga ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo, ingaruka zirimo kugira ku baturage b'abasivili kimwe n'inzira zafatwa mu kugarura ituze mu karere. Muri raporo yagejeje kuri ako kanama, Madamu Bintou Keita, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni akaba n'umuyobozi w'ubutumwa bwa Loni muri Kongo MONUSCO, yagaragaje impungenge ko ibintu bikomeje kurushaho kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutegetsi yavuze ko intambara za M23 zirimo kongera umubare w'abavanwa mu byabo, ibyo nabyo bikongera umugogoro wari usanzwe utoroshye ku bikorwa by'ubutabazi. Madamu Bintou Keita yagize ati: mu bitero biheruka M23 n'abayifasha batwitse ibirindiro byinshi bya FRDC ndetse bakura abandi bantu benshi mu byabo. Ibyarushijeho kuzambya ikibazo cy'ubutabazi n'icy'uburenganzira bwa muntu byari bisanzwe harindimuka, nk'uko byagaragajwe n'itsinda ry'inzobere ziha raporo komite ishinzwe ibihano yashyizweho n'aka kanama. Leta y'u Rwanda yongereye ubufasha iha M23, ibyatumye uyu mutwe wigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara ya M23 ikomeza kwiyongera ku muvuduko uri hejuru iteje akaga gakomeye cyane kuko yatandukira akarere kose. Gusa Madamu Keita yahamagariye impande zose zirebwa n'iki kibazo gukoresha agahenge k'ibikorwa by'ubutabazi katangiye mu cyumweru gishize nk'amahirwe yo kongera ingufu nshya muri gahunda zo kugarura amahoro zatangijwe ku rwego rw'akarere. Ku ruhande rwe, Ambasaderi Zeno Mukongo wa Kongo yashinje u Rwanda kuvogera ubusugire bwa Kongo ruyigabaho ibitero ari nako ruhonyora amategeko mpuzamahanga. Yashinje kandi aka kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano kurebera ntacyo gakora kuri ibyo. Guverinoma yanjye yagezeho isaba binyuze mu ibaruwa yo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 5 2024 yandikiye akanama gashinzwe umutekano ko gutumiza inama rusange kuri icyo kibazo, bagategeka u Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo ntacyo rugombereye gusaba, hamwe no guhagarika ubufasha bwose ruha M23, bitaba ibyo rugashyirirwaho ibihano. Nubwo hakomezaga kwibutswa ubwo busabe, aka kanama kakomeje kwinumira kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera z'uko kwezi ku mpamvu njye n'abo turi kumwe aha tudatahura. Uko guceceka kongereye u Rwanda n'igikoresho cyarwo M23 umurava mu gukomeza ibikorwa byarwo byo guteza akaduruvayo muri Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Ambasaderi Mukongo yasabiye u Rwanda guhanwa kubwo kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Muri ibyo bihano akavuga ko hazamo ibyafatirwa abategetsi ku giti cyabo ndetse n'ibihano rusange ku gihugu birimo no kubuzwa kugura intwaro.
ni mu gihe ambasaderi Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri Loni yavuze ko impamvu z'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zishinze imizi mu mateka y'icyo gihugu no kunanirwa inshingano kw'inzego zacyo. Uhagarariye u Rwanda muri Loni yashinje leta ya Kongo gutoteza abaturage b'icyo gihugu bo mu bwoko bw'abatutsi no gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Birazwi neza ko FARDC ikorana na FDLR ndetse igihe ubufasha yaba ubw'amikoro, ubwa gisirikare n'ubundi. FDLR ibangamiye u Rwanda n'akarere kose k'ibiyaga bigari kubera ubushobozi bwayo bwo kwangiza bwiyongereye biturutse ku nkunga yahawe n'abategetsi bakuru ba Kongo bahora banigamba kuzahirika ubutegetsi mu Rwanda. FDLR kandi ni intambamyi ikomeye ku mutekano w'akarere kubera ingengabitekerezo yayo ya jenoside, kanseri imaze no gushinga imizi mu baturage ba Kongo. Nibyo birimo gutera iyicwa rigendereye ubwoko n'imvugo zibiba urwango byibasira abatutsi b'abanyekongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagariye ibihugu by'u Rwanda na Kongo kujya mu biganiro bigamije gushakira umuti iki kibazo cy'amakimbirane n'intambara. Ambasaderi Stephanie Sullivan yijeje ko igihugu cye cyiteguye gufasha muri ibyo biganiro. Twongeye gushimangira ubusabe bwacu ko u Rwanda na Kongo baganira binyuze mu nzira ya Rwanda kugira ngo bashake uburyo buboneye kandi bwumvikanyweho bwo guhosha amakimbirane. Amerika yiteguye gufasha mu muhate waganisha ku mwanzuro wo kurangiza amakimbirane. Uwo mwanzuro ni ingenzi cyane ku mutekano w'abatuye mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu inzira z'amahoro za Rwanda na Nairobi zari zatangijwe mu myaka 2 ishize nk'uburyo bwo kurangiza intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo n'amakimbirane hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda biboneka ko nta gifatika zirageraho. Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bishinjanya kurenga ku byemeranyijweho mu biganiro no gushyira imbere intambara aho gukemura ibibazo mu nzira z'ibiganiro bya politiki. Loni itangaza ko intambara zishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo zimaze kuvana mu byaba barenga miliyoni 2.5 mu gihe cy'imyaka 2 zimaze zubuye. Themistocle Mutijima urakoze. Ucukorerwa mu ngata na Eric Bagirubusa atubwira ivy'ikiganiro President w'u Rwanda Paul Kagame amaze gukorana n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi vyakivugiwemwo Eric. Ni ikiganiro Perezida Kagame yagiriye ku murindi w'intwari mu murenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Ahanini naho hari ibirindiro bikuru by'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba Perezida Paul Kagame yarayoboye kuva mu 1990 kugera mu 1994. Ni ikiganiro cyatambukaga ku mbuga nkoranyambaga zirimo imiyoboro ya YouTube itandukanye. Perezida Kagame yagarutse ku mateka yo kubohora u Rwanda avuga ko bitari byoroshye. Yakomeje ku buryo yamenyemo amakuru y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana nabo bari kumwe. Avuga ko yari amaze iminsi mike abana n'imfura ye Ivan Cyomoro. When Habyarimana crashed in the plane, igihe Habyarimana yahanurwaga mu ndege, umuhungu wanjye yari hano turi kumwe. Twamenye ayo makuru igihe twarimo tureba umupira w'amaguru. Harya ni hehe? Ni muri imwe muri izi nzu. Habaga irushanwa ry'igikombe ku mugabane wa Afurika. Noneho hari umuntu wanzaniye ubutumwa ko indege ya Habyarimana yahanutse kandi ko hari akavuye i Kigali n'ibindi. Murabyumva, yari hano ndi kumwe nawe atari nk'umusirikare, atari nk'undi wese, ahubwo nk'umuntu wo mu muryango. Just as part of the family. Perezida Kagame yongeye kugaruka ku ngingo yo kuba amahanga munenga ku kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Aha Perezida Kagame avuga ko batangira kwitwaza ko mu Rwanda nta bwisanzure, nta demokarasi, ruhonyora uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Perezida Kagame yongeye kugira icyo avuga ku bitangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi byibumbiye mu ishyirahamwe rizwi nka Forbidden Stories. Muri ankete bivuga ko byakoze ku Rwanda mu mushinga byise Rwanda Classified biheruka gutunga agatoki ubutegetsi Kagame abereye ku isonga ko bihohotera abatavuga rumwe nabwo uhereye ku bari imbere mu gihugu kurenga n'imbibe zacyo. Muri iki kiganiro kandi Perezida Kagame avuga ko bamwe mu banyamakuru bashyigikiye abagize uruhare muri jenoside na n'ubu bagikataje. Akavuga ko abo batabura no guha agaciro abantu batagakwiye. Ageze kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe icyarimwe n'umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko, Perezida Kagame yamuvuzeho muri aya magambo. People like the Ingabire is like the, you know somebody Ingabire, this small woman of a genocide, you know.
abantu nka Ingabire ni nka Ingabire muramuzi, kariya kagore gakomoka ku mujenosideri, ariko bo bashaka ko isi yose yemera ko ari akantu gakomeye katavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu kuri bifuza ko ariko kaba perezida w'u Rwanda, kandi nako kakabyemera uko kaba kari buri hantu gatanga amasomo. Ariko ibi si ibintu by'i Rwanda, nta munyarwanda wakwemera ibyo. Ariko abo hanze bariya abanyamakuru bishyize hamwe, harya bitwa gute, inkuru zibujijwe. Aha, birabujijwe kugira icyo uvuga kuri Ingabire. Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye n'umunyapolitiki Ingabire Victoire Umuhoza, yagize icyo asubiza ku magambo umukuru w'igihugu yamuvuzeho. Biratangaje nyine kumva umukuru w'igihugu akoresha ariya magambo, ariko nje mu burere nahawe no kubaha umuntu uwo ari we wese, bikaba akarusha ari umuntu mukuru. Perezida Paul Kagame aranditse mu myaka, ndetse n'umukuru w'igihugu. Ntabwo rero nasubizanya nawe nkoresha imvugo nk'izo yavuze, ariko navuga mu minsi yashize ari mu kwiyamamaza yabwira urubyiruko ati mujye mureba abantu bababwire ibintu bitari byo, mubare mu maso mubwire ko atari bo mana. Nuko kubwira rero ko umuntu ari akagore gato cyangwa nta muntu wiremye ngo yihe uburebure cyangwa ubugufi cyangwa ubunini. Ndiyakira ukwiri kandi nshimira Imana uko yandemye. Kuko badashobora gutegeka u Rwanda kubera inkomoko ye nk'uko perezida w'u Rwanda yabivuze, Ingabire yadusubije muri aya magambo. Ngira ngo hano perezida wa Repubulika yibagiwe icyo itegeko nshinga rivuga. Ingingo ya 27 mu itegeko nshinga, oya ni ya 29, icyaha ni gatozi. Ntabwo rero naryozwa ibyaha by'ababyeyi banjye, usibye ko namwibutsa ko nta muntu n'umwe bashobora kuvuga uzwi n'abaturage mu bitaro bya Butamwa aho mama yakoraga ngo bavuge bati uyu muntu yiciwe mu bitaro bya Butamwa kandi yishwe na Dusabe Therese. Ibyo barabizi ko ari propaganda politiki. Icya kabiri, kuba yavuze ngo ntabwo nshobora kuba umukuru w'igihugu, aha naho yibagiwe ingingo ya 27 y'itegeko nshinga, kuko ivuga ko abo banyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu kandi babifitiye uburenganzira bungana. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Turaguma ku makuru avugwa mu Rwanda ku munsi wa Mungu w'inondwi. Abanyarwanda bari mu gihugu no mu mahanga bazokwinjira mu matora ya president n'abadepute. Amerika ifise ibiro 17 vy'itora. Imyiteguro y'amatora kuba bahanze none igeze hehe? Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe aka kabazo yakabajije Arthur Asimwe, icegera ca ambassadeur w'u Rwanda hano i Washington DC. Imyiteguro ahangaha irimo kugenda neza, twamaze gushyira no kwakira ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo tugire amatora meza y'abadiaspora bo muri Amerika. Aho kugira ahangaha twamaze kubona icyo nakwita amasite y'amatora hafi 17 mu gihugu cyose cya Amerika, abanyarwanda bazatorera. Ibikoresho by'ibanze bikenewe mu matora imaze kugera ahangaha. Abanyarwanda benshi baba muri Amerika bamaze kwiyandikisha, bari kuri lisiti y'itora. Kugeza amagingo y'angaya rero navuga yuko imyiteguro ihagaze neza, nta kibazo na kimwe. Amerika ni igihugu kinini gituwe, ndetse mu bagituye harimo nyine n'abanyarwanda bashobora kuba batuye mu zindi leta. Wari umaze kuvuga ko mufite amasite 17, naho umubare w'abatora bo bangana gute? Komisiyo y'amatora igihugu cyacu yatangaje ko hafi 70,000 isaga by'abanyarwanda batuye mu mahanga bazatora. Iyo tukoze rero igipimo dusanga tuzaba dufite hafi abanyarwanda basaga 8,000 bituye muri Amerika bazatora. Mu Rwanda kugeza ubu umubare w'abaturage bazatora harimo n'abazaba batoye bwa mbere, kubera ko aribwo bacyuzuza imyaka ibahesha ubwo burenganzira, bose bagera kuri 9,000,000. Hano muri Amerika hari umubare w'abazaba batoye bwa mbere mufite ku buryo nabo bazahabwa amahirwe yo gutora? Cyane rwose, hari urubyiruko rugiye gutora bwa mbere rwishimye, ubona ko rwose bifite umurava wo gutora. Hari benshi bamaze biyandikishije bafashwe n'ababyeyi babo, kandi nabo tugenda dufasha umunsi ku munsi kugira ngo bagire ayo mahirwe yo gutora ubwa mbere. Iyo ubibonye rwose hirya no hino mu ma states atandukanye, ubona ko hari inyota y'abanyarwanda bakiri batoya, urubyiruko rugiye gutora ubwa mbere, bashaka kugira ngo nabo bajye muri aya mateka y'u Rwanda bihitiramo abayobozi babo. Utangira wambwiye ko hari ibiro 17 muri Amerika hose. Abatuye ahantu bategeranye n'ibiro bazatora gute? Iyo urebye
usanga muri ibyo biro 17 bigize biro y'amatora aho abantu bazatorera twabihisemo dukoresheje impamvu ebyiri. Iya mbere ni ukureba ahantu hegereye abantu benshi, bivuze yuko ni ugushaka ahantu hakorohera abanyarwanda kuhagera. Urabona iki gihugu kigizwe n'amaleta cyangwa states hafi 50 kugira ngo rero tugire polling station muri iyo state, buri state yose byatugora, ntabwo byashoboka. Hari hamwe uzasanga ko site twayishyize muri state, iyo state igiye gufasha hafi nka states nk'eshatu cyangwa enye zegereye, ariko hari n'ahandi nyine twashingiye ku za states zimwe ubona ko barimo abanyarwanda benshi. Urabizi nka states za Arizona zirimo abanyarwanda benshi, za Maine ugasanga ngo twashyize site imwe kugira ngo isavinga abantu bari aho ngaho. Hari uburyo bwo gutorera kuri internet bushoboka? Oya, ubu ngubu ntabwo komisiyo y'igihugu y'amatora yabiteganije, ariko hari benshi babajije gutora kuri internet cyangwa gukoresha icyo bita za mailing. Ndibaza yuko rwose mu matora ataha ibintu komisiyo y'igihugu y'amatora izabyigaho yabishyira muri gahunda zabo. Mu matora abera mu bihugu bitandukanye biramenyerewe ko hagaragara abantu bazwi nk'indorerezi. Aba ni abantu baba baje kurebera uko amatora agenda. Abanyarwanda bazatorera hano muri Amerika bazareberwa nande? Indorerezi ntabwo zihejwe. Indorerezi hari process zicamo. Komisiyo y'igihugu y'amatora niyo itanga uburenganzira bwo kuba indorerezi. Hari process nyagatangiye kera, urandika ugasaba ubwo burenganzira, hanyuma komisiyo y'igihugu y'amatora ikabuguha icyo gihe ufite rwose amarembo yose abafunguye kugira ngo ugere muri izi site z'itora. Ndagushimiye. Hari ikibazo ntakubajije wumva washaka kuvugaho kugira ngo bitange umucyo ku buryo buhagije kugira ngo abantu basobanukirwe neza uko amatora ari gutegurwa hano muri Amerika? Icyo nasaba nkoresheje urubuga rwanyu, nkoresheje radiyo, ni uko ushishikariza abanyarwanda bose batuye muri Amerika kuzitabira aya matora ari benshi. Twahawe amahirwe, duhabwa ibikoresho byose bituma aya matora tuyitabira. Arthur Asimwe, umuyobozi wungirije muri ambasade y'u Rwanda hano muri Amerika, ndagushimiye cyane kuba waboneye umwanya Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye cyane, namwe murakoze. Ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda bwemeza ko mu ikambi ya Mahama bamwe mu bavyeyi bo mu ikambi batuma abana muri iyo kambi batuma abana babo bari munsi y'imyaka 16 gukora ibikorwa biremereye. Abana baserukira ubwo bushikiranganji Mahama bamenye bagera ku 32,000. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Muri iyo kambi ya Mahama ibyiciro byose by'amashure birahari, uhereye ku mashure y'imicuko, ayabanza n'ayisumbuye, aho buri mwana afise amahirwe yo kuja mu ishuri akiga. Naho biruko, ubushikiranganji bujejwe impunzi Minema muri iyo kambi butangaza ko hari abana benshi bata amashure bakaja gukora ubuzi buruhisha batarakwiza imyaka y'ubukure. Vuga neza Andre aserukira Minema mu ikambi ya Mahama. Ni gateya tumara amezi abiri tutarabona abana bagaruriye kure ngo bagiye gushaka akazi bataye ishuri. Bana n'ababyeyi ndagira ngo mudufashe turwanye ibyo bintu, abana bagume mu ishuri bige barangize, bajye bajya gushaka imirimo bakwisha imyaka y'ubukure. Vuga neza Andre aserukira ubwo bushikiranganji bujeje kwitaye impunzi mu ikambi ya Mahama, yibutsa kandi ababyeyi ko umwana ategerezwa kwitabwaho kugeza kuze, haba ku bari mu buhungiro no mu buzima busanzwe. No ku ruhande rw'abaserukira abana ngaho mu ikambi ya Mahama bemeza ko hari abana benshi bakoresha ibikorwa bitandukanye birimo kuja guca ingero hanze y'ikambi, kuja kwikorera gaze n'ibindi, ababyeyi babo babanje kubakura mu mashure. Basaba ababyeyi bafise abana ngaho mu ikambi kwikubita bakarera neza abana babo kuko aribo kazoza kejo, bityo bahabwa uburenganzira bwabo. Ugasanga abana nibo bariko barakora imirimo ivunanye mu masoko, abandi bakaja kwikorera gaze. Ikindi bavuga nuko hari ababyeyi bataratahura neza ko umwana afise ubumuga nawe afise uburenganzira bwo kuja mu ishure, ugasanga bagumizwa muhira canke bakanabanyegeza. Bagasaba ko nabo bohabwa amahirwe yo kwiga. Ariko kandi abo baserukira abandi bana bagenzi babo banavuga ko hakiri ingorane zo kubura ibikoresho bimwe na bimwe by'ishure, ibituma kwiga kuri abo bigorana. Nubwo tuvuga
kubera ibi byose haracari imbogamizi. Ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu bavyeyi bafise abana bagera kuri 6 ngaho mu ikambi ya Mahama igitera abavyeyi gukura abana mu ishure canke bakajanwa gukoresha ibikorwa biruhisha. Uku niko yatwishuye: nta ufise uhinga usoroma igitoke canke ibishimbo, ufise udandaza ngo uronke amafaranga yo kugaburira urugo, ubwo wumva ivyo bintu bitatu bibogamiye cane. Hari abana b'imisore hano n'inkumi bari mu ciciro ca gatatu, ugasanga abo bana nta mafaranga babaha ya rasiyo, naho twari dukenya bofuma baduha ayangana mugana bo bakaronka. Ikambi ya Mahama kugeza ubu ibamwe impunzi zavuye mu bihugu bitandukanye birimwo Burundi, Kongo, Afghanistan, Yemeni, Sudani, Eritrea na Ethiopia. Ikaba ifise abana bari munsi y'imyaka 16 kumanuka barenga 32,000, ibitigiri twahawe n'ubushikiranganje bwitaye impunzi mu Rwanda. Ubwo bushikiranganje kandi buvuga ko bugaya cane abavyeyi baja mu ngeso mbi canke mu njyane zo mu miryango ntibiteho abana babo ngaho mu ikambi, bigatuma abana baja mu mirire mibi kandi batari babuze ubushobozi bwo kubagaburira no kubitwararika. Busaba ko abana bo kwitabwaho cane, bityo abana bakure bafise ubuzima bwiza kandi bafise n'ubumenyi bakura mu ishure bivuye mu ruhara rw'abavyeyi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Thierry Ndayishimiye urakoze. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanya kari imbere haraza gutangura inama y'imisi 3 y'abakuru b'ibihugu vya OTAN, ishamwe ryo gutabarana mu vya gisirikare. Abategetsi bitabiriye iyo nama bahangayishijwe no kuraba nimba koko Joe Biden, president w'iki gihugu, agifise inguvu zo kuyobora isi. Thomas Kamirindi, inama iraza gutangura sangapi? Biden arafungura inama ku mugaragaro mu masaha 11 ya hano i Washington DC, ni ukuvuga mu masaha 5 y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Mu ijambo rye, nk'uko bamwe mu bakozi ba Perezidansi ya Repubulika Maison Blanche babibwiye itangazamakuru, araza kwibanda ku byo guverinoma ye yakoze kuva ageze ku butegetsi mu 2021 kugira ngo OTAN irangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyongeremo ingufu, ikomeze yunge ubumwe, ikomeze yaguke kandi yuzuze inshingano zayo zo kurengerana mu bayo. Nyamara rero Biden w'imyaka 81 y'amavuko yugarijwe n'igitutu cy'abantu bagenda biyongera mu ishyaka rye ry'abademokrate n'abaterankunga baryo bamusaba kwivana mu irushanwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Bahera ku kiganiro mpaka cya mbere yagiranye na kandida w'umurepublikani Donald Trump kuri televiziyo CNN ku itariki ya 27 y'ukwezi gushize. Bavuga ko Biden yerekanye ko afite intege nke, yibagirwa ibyo arimo avuga ndetse agasa n'utazi aho ari. Babona rero ko adashobora gutsinda Trump w'imyaka 78 y'amavuko. Uyu Trump avuga ko aramutse yongeye gutorwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itarengera umunyamuryango wa OTAN waramuka atewe niba atajya ageza ku ntego y'umusanzu wo gutabarana ugomba kungana na 2% by'umusaruro mbumbe wa buri gihugu. Abagize OTAN ntibatekanye rero kubera ibibazo bya politiki n'amagara bya Biden n'amatwara ya Trump. Abasesenguzi ariko babona ko abayobozi b'ibihugu bya OTAN bitondera kubyerekana ku mugaragaro. Muri aba basesenguzi harimo Profeseri Richard Stoll, mwarimu w'ibya politiki n'umutekano mpuzamahanga muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga yitwa Rice University, iri mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Professor Stoll yavuganye n'Ijwi rya Amerika kuri Skype. I think there is a concern in NATO. Ndatekereza ko hari impungenge muri OTAN. Abayobozi b'ibihugu bya OTAN bashobora kuba badakunda Joe Biden, ariko dusubije amaso inyuma ku gihe cy'ubutegetsi bwa Trump yavuze ibintu byinshi bitajya umujyo umwe na OTAN. Ndatekereza rero ko kandi ntashidikanya ko ibihugu byinshi bya OTAN byahitamo Biden, ariko nanone atari ukubera ko bimukunda, ahubwo kubera ibyo Trump yavuze n'ibyo ashobora kuzakorera OTAN. Gusa ntibashaka kubyasasa ku karubanda kuko byagaragara nk'aho ari ukwivanga mu matora ya Amerika kandi badakwiye kubikora. OTAN yujuje imyaka 75 ivutse.
yashinzwe n'ibihugu 12 mu 1949 mu mujyi wa Washington, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye ikura, ubu rero igizwe n'ibihugu 32. Muri byo 30 nibyo ku mugabane w'Uburayi, ibindi 2 nibyo ku mugabane wa Amerika ya ruguru, ari byo Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu 2 bya nyuma biherutse kwinjiramo ni Finland mu mwaka ushize na Suwede muri uyu mwaka. Byari bisanzwe bifite politiki yo kutagira aho bibogamira, byayihinduye Uburusiya bumaze gutera Ukraine mu kwezi kwa kabiri 2022, nabyo bihana imbibi